uwanyuma yavuze ku kibazo kijanye na inflation, gutakaciro kw'amafaranga yacu, ico twita la depreciation monétaire. Nukumenya yuko iki kibazo nivyo kwisi yose kirahari, mugabo hari ikintu kimugomba gushira mu mutwe ukamenya. Hari ikintu bita le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat ni ubushobozi bw'umuguzi, ni ubushobozi bw'ugura. Ubwo bushobozi bw'ugura rero hariho umuntu bicandikana bijyaniranye n'ikindi kintu muri numva bavuga ngo muri Tanzania ngo birazimvye cyane, ngo muri hehe ngo birazimvye gose gusubya mu Burundi. Wibagiye ko nababwiye yuko ugenda urabe ico bita le PIB par habitant y'umutanzania. Nukuvuga ubushobozi bw'umutanzania bw'amafaranga ashobora kuronka ku mwaka cyangwa ku munsi, ugenda urabingena ngana. Ucuraba n'ubushobozi bw'umurundi amafaranga ashobora kuronka. Le PIB par habitant et par y'umurundi n'ubanye amafaranga ashobora kuronka ku mwaka cyangwa ku kwezi. Usa ubu Burundi ubaronka amajana 250 musi y'amajana 260 navuze. Mu gihe umukongomani ngaha kujya yacu igihugu cyaho ari cyanyuma aronka amajana 8 amadolari amajana 8 urumva rero yuko tudashobora kugereranya ibitagereranika, ntibishoboka. Ivyo ni biharuro economique, ni ibintu scientifique, si ibintu umuntu arondera kugira, ni ibintu bisanzwe vyumvikana cyane. Ndamaze kumva soja do theory abo bavuga ngo no hanze birazimvye. Muri Etazini mperukayo nabonye iritiro y'igitoro igeze ku madolari umenga hafi 4. Mugabo genda urabero pouvoir d'achat mu Nyamerika nivyo curaba. Iburaya dolari iritiro y'igitoro iri kuma euro hafi 2. Ijya ya mbere kuko bo baragabura n'amakarite, ingera amakarite iri hafi ku madolari 2 mugabo adashika. Amadolari 2 yeshize mu aya mafaranga yacu ni hafi 6,000. Mugabo genda urabero pouvoir d'achat y'umuntu ugaza ko bido ikakwera nakeza kimwe bafise. Mugabo twebwe ntibishoboka kubera iki? Le pouvoir d'achat